nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Yezu n'abandi 12 bashitse ku nkombe yo hakurya y'ikiyaga cyo mu ntara y'Abagadara. Yezu ngo abe akiva mu bwato hazukuruka mu mva umuntu yiziziwe n'umutima uhumanye aja kumusanganira. Yibera mu ruhafu kandi ntawaragishobora kumuboha naho bokoresheje igitsibo c'icuma. Bari baragejeje kumuboha aboshwe n'iminyororo y'ivyuma bibi vy'ubusa, byose yaracagagura akagira ubunywenywe. Kandi ntawashobora kumutsinda. Ntabwo yahengeshanya ijoro n'umutaga, yamavugiriza induru mu mva no mu misozi, yongera yitabaguza amabuye. Abonye Yezu akiri kure yiruka ajiyari akubita inkoro hasi imbere yiwe, arasemerera ngo ushaka kwikiga Yezu mwana w'Imana rudasumbwa, ndakuzamvye kubw'Imana ntunyice nabi. Kuko Yezu yari yamubariye ati wa mutima uhumanye va muri uyo muntu. Araheza amubaza ati witwa nde? Wa mutima nawe uti izina ryanje ni Gitero kuko turi benshi. Uramusaba kandi ushimitse ngo ntawukure muri ico gihugu. Hakaba hano ku musozi hari ubusho bw'ingurube ziharisha. Nyamitima ihumanye isaba Yezu iti turungike mu ngurube tuzinjiremwo. Araheza nawe arayirekura. Nyamitima ihumanye irasohoka yiroha muri nyangurube. Nyangurube nazo ziragundura zirashunguruka zisuka mu kiyaga zisoma nturi zashika ku 2,000. Abari baziragiye bafasha ko barahunga baja kuranga inkuru mu gisagara no mu mihana. Abantu rero baza kuraba ivyabaye ngo baze kurenguka aho Yezu ari. Babona umwe yasazwa n'amashetani, umwe Gitero yari yiziziye ubwiwe, ariho yicaye yikwije aganira neza, agashitsi gacaka bakura no mwino. Noneho abari bavyiboneye babiganira ukungene ivyuyo yasazwa na shetani n'ivy'ingurube vyagenze. Abo bantu baja mu vyo gutakambira Yezu ngo abavire mu gihugu. Wa muntu yahora asazwa na shetani ngo abone Yezu mu bwato aramusaba ngo amugendanire. We yamara ntiyakunda, amubwira ati subira iwanyu mu nshuti zawe ubabwire ivyo Mukama yakugiriye vyose ku kigongo afise. Nuko aragenda aherako aranda muri Dekapoli ivyo Yezu yamukoreye vyose. Bose rero bagwa mu gahundwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Tuzirikana amajambo y'Imana dushingirana cyane kuri iki gisomwa ca mbere. Tuhakura inyigisho nziza yuko kumwe Yezu bivuga ati ngo ntugahangane n'umuhambazi, ko kudahangana n'umuhambazi nk'uburyo bwo kwishira mu minwe y'Imana bikiza byinshi gusumba kumuhangara. Kudahangana n'umuhambazi atari resignation, mugabo ari kwishira mu minwe y'Imana, bicika strategie yo gutsinda uwuje kumbure yitwaje gusa amanyama n'ububasha bwiwe. Turabona ingene vyashitse kuri Daudi muri bitwumvise. Tuzirikana mw'ibindi bintu vyinshi. Muri iki gihe Daudi ariko arasaza n'intwaro yiwe iri kwirasaza. Nta udasaza. Kandi gusaza nta caha kirimwo, nta bibi birimwo, ahubwo kumenya ingene umuntu abibamwo kugira ngo umuntu asaze neza acuzuye ukwizigira Imana. Ko murabona yuko mbere mu mitima mibi ikunze gutera cyane abantu bashaje nukutizigira, hakaziramo akantu ko kwihebura, imyidego ya buri munsi buri mwanya, kamenga abandi bose baramuriye.
Imana iraduherekeza mu ntambuko zose z'ubuzima. Turabona ingene yaherekeje Dawudi nubwo mu gusaza kwiwe havuye hagira ibindi bintu bitera mu nzu yiwe no mu nzu y'ibwami, ariko arasaza rero intwaro yiwe iri kwiragenda ihera. Abantu muri ku ntwaro nkibaza ngo muzotwara ngushika yeza agarutse moneye, harazi igihe bigahera bigahimbara cyane umuntu yamenye kuvyifatamwo neza, kugira ngo ivy'intwaro ivy'amasigise ivy'ubustari ivy'ibiki birangiye birenganye wibandaniriza urugendo rwawe witekaniye, kuko ivyo wakoze muri iyo mwanya hari igihe usanga bigutanga imbere. Ari vyiza bikagutuma wigira impore, ari bibi bikagutegera ngo bigufate mu kanigo ugapfa n'intuntu n'amaganya menshi. Hano abantu bicwa mbere n'intuntu y'ibintu bakoze, bero ugasanga hajemwe n'ubundi ubasha bubi bakanabura n'inguvu zo gusaba imbabazi. Abantu mujera ubukuru, pay attention, ni arme à double tranchant. Dawudi aratubera akabaro keza k'umuntu yuzuye ubukuru ariko kandi aciye bugufi imbere y'Imana n'imbere yabo Imana yamuhaye. Murumva ingene ashobora kureka agatukagugwa n'umuntu yogira ati honyanga fyo nyora turengana, ariko akamukingira abasirikare biwe. Mwibuke bimwe byose yagira Sauli, si faiblesse ahubwo ni nguvu zo kurengera bya bintu bituyora twese tukagomba kwihora, kandi twihoye tukagomba kwihoza inguvu zirengeye izo watugiriye nabi yakoresheje. Yankuye iryinyo kagomba kumukura ihando ry'amenyo, yankuye ijisho ndamunogobore yose, yamvunye ukuboko ndamuvuna amaboko n'amaguru vyose. Ugasanga iyo twinjiye muri iyo ntumbero dusasira indavi kibi kikagoma kironka inzira kandi kagoma gikomeretsa benshi. Ugasanga uratumye igihe cawe utakibera inzira y'ubuntu n'imbabazi z'Imana zishobora kuvura umuntu, zikazibira ububasha bw'inabi bugasubira inyuma. Dawudi ariko arasaza, intwaro yiwe nayo nyene iri kwiragenda isaza. Uretse ugusaza, murazi ko ibintu vy'intwaro byamabiri ko biraniganirwa cyane cyane n'abantu bose bama bari hafi y'intwaro. Ugasanga hariho intambara zidashoka ziboneka mu maso yacu, ariko ziba mu migenderanire y'abantu bose bari hafi y'intwaro n'ubukuru bihanitse, biba biri hejuru. Ibi rero vyabaye mwinjiye neza iyo bizanana muri context yavyo, turabona ko birimwo na cane cyane nivyo nkuko n'Imana yarabimubwiye, kuba hari ahantu Dawudi yahemukiye Imana asanga arinjije ikibi mu muryango wiwe. Uretse ko ico gihe yarenze ibigo yaricishije umuntu, kandi agira ko akoresha nabi umusirikare wiwe, aricisha umuntu atani cahana kimwe yarafise. Muri buki vyashikiye Uriya. Tugere Kristo. Abantu mwibaza ko mu ntwaro canke muri politike, sinzi umuntu higeze kubivuga ku radio, twese twifata ku munwa, yuko inyishu kwibazo bimwe bya politike ari ukuniga ugakura mu nzira no obstacle. Kandi wiko kura mu nzira no obstacle no kuniga ukica ubuzima. Ubage wifasha, urabaga wifasha. Wamuvukanyi wacu na wati twame twibuka yuko amaraso y'umuntu, mukumvirize neza kararyoshe, ngo ni nka mosozi y'Imana. Amaraso y'umuntu ni nka mosozi y'Imana, kuyasesa no gukora mugisha Imana. Kwiha ububasha bwo gusesa amaraso y'umuntu ni nko gukora mugisha Imana. Iyo bishitseho ku muntu atacazira, atanarikora kugirira nabi, kikabikibishe umuntu bigora ko ashobora kuciyambura atari ubuntu n'imbabazi z'Imana.
Dawudi turazi ko yasabye ikigongwe kandi Imana irakimugirira, iranamukingira vyinshi. Nibi vyose nuba gifise inguvu zo kuguma yumva ibintu mu Mana, ni kubera izo mbabazi yagiriwe. Ikigoro twakura nuko igihe cyose womenga ivyago vyahaniye isango iwacu, ko twoguma umwanya wose twiyumvira umugambi w'Imana ku buzima bwacu, kuguma twiyumvira umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Dawudi arugarijwe nuko ari umuhungu wiwe ariko azagomba kumugirira nabi, ariko uyo muhungu nawe nyene nurukurikirane rw'amaraso yasesetse mu nzu y'ibwami. Harasetse amaraso menshi ku buryo bw'uko muri uyo mwanya bigora kugira ngo abariko bararondera intebe y'ibwami ngo bashobore kubishika ko batekanye. Ubwa mbere hariho umuhungu yitwa Amoni, yishwe n'uyu Absalom. Uyu Amoni yari yafashe ku nguvu mushiki wiwe, sinzi ngene vyaparanganye muri we, afata ku nguvu mushiki we, no kuvuga nuwo bavukana kuri se nivyo, ariko kuri nyina akavuka kuri nyina yavyaye Absalom, ni nka mushiki direct wa Absalom. Mba basangiye se mugani basangiye nyina. Absalom kamuja mu mutwe arahava yica Amoni. Absalom nawe nyene yahavuye yicwa, tuzoje mu misiri imbere, yahavuye yicwa n'undi mu officier wa Dawudi nawe nyene yacambigwa ivy'intwaro. Sivyo gusa, biranaduga gushika naho uyu Absalom nawe nyene arondera kwica se wiwe kugira ngo ashobore kuja ku ntebe yiwe, arinze kumwica, arinze kumukuraho. Sivyo gusa, hariho uwundi yitwa Adonias nawe nyene yavyinjiyemwo, agomba kwicana kugira ngo ashikire intebe y'ubukuru. Salomo aramwica. Ibintu byinshi by'amaraso yasesetse. Tugire Kristo. Ibyo naho mwumva bisa nibiba mu gihugu cacu, abantu banigana bicana mu buryo bwinshi, mbere bagakoresha uburyo buhanitse bw'ishano, uburozi n'ayandi mabi menshi. Tuguma twumva mu bantu bose bagomba kuniganira intwaro. Bimwe ntibyigera bija habona, biguma bikomeretsa abantu mu kinywa, mu mitima, kuko usanga binatugora ingene tubishira mu muco, bikaguma bivyara inzankano nibikomere mu miryango. Dawudi atwereka muri yantu mbere zagira ati ntugahangane n'umuhambazi. Arumva ko Absalom aje kumutera, yaragifise abasirikare bamuyoboka, yego ushobora kugira ati tumene front hanyuma tumugwanye tumukureho. Ashimye wenyene ahubwo guca kinjura, akanka ko haseseka amaraso menshi mu muryango w'ibwami no mu basirikare biwe, aramubisa. Mugabo sukumubisa nk'umuntu umenga gusa arahunze uko, yishize mu minwe y'Imana, kuko arabona ati sishobora no kumuhangara, ndumva ko ivyanje biriko bigenda bihera, hariko harazigiye gishasha. Mu nyuma Imana izomugarukana umwanya muto kugira ngo asozere neza ubuzima bwiwe. Absalom n'amanyama yiwe azoteba rugwamwo, ataruko akozwe ko na Dawudi na se wiwe. Mbere uzobona ingene Dawudi agaruka akamuririra, yariko aramwirukako. Urashobora kurira umuntu yakwiruka ko yagomba kwikwa ku buzima? Naho turaba Kristo ni bake babishobora. Byerekana umutima wa Dawudi, ingene yumva ko ubuzima bwiwe bwose icari cyose biri mu minwe y'Imana. Ngo mu nzira ngo ahura n'uyu muntu wabona Sawuli, tangura kumutukagura ngo ko Imana iri kwimusukako amaraso yango yasheshe umuryango wa Sawuli. Mugabo ntavyo bavuga ko Dawudi yasheshe amaraso umuryango wa Sawuli. Dawudi ntiyigeze yihagira ubutegetsi,
ni igihugu caje kikamutoreka mugira kiti dutabara utuje imbere utubera umwami. Mugabo uraba ngo uwo vyankiye ngo n'ivyatsi ntibimuha inzira. N'uyu muntu w'umuryango wa Sawuli araja aramutukaguye, Dawudi aravyifatamwo arigumya. Mwumvise ingene uyu musirikare wagira ati ntibishoboka ko nakagaye gateye isoni kubona umwami ashobora gukengerwa. Mwumvise ingene yamututsi igitutsi ngo n'uyu muvyimba w'imbwa. Dawudi akagira ati mureke, nimba Imana yabiretse bikaba gutyo none ubihindura mwiki? Hari igihe twigomba kurondera kwigwanira canke kugwanira abandi mugabo ari uko tuhasize abandi. Kugomba kwigobotora ariko usakrifie uwundi. Imana igakunda ahubwo umuntu yitanga ko sacrifice hagusakrifia abandi. Imana igakunda umuntu yitanga kw'inkuka hagutanga abandi. Imana igakunda umuntu yokwemera kwisheta ngo akiza abandi hagusheta abandi. Ivyo bintu tubisabe kuko ubu Kristo ni nguvu z'Imana zategerezwa kudushikana ngaho, gutsinda inabi tukayitsindisha neza, tukayihagararira muri twebwe kandi tukanayihagararira no mu bacu bumva umenga bo tugwanira ariko ugasanga bariko batugwanira mu ntumbero itari y'Imana. Hari igihe ubona umenga abantu bagukunda bagushashaye bakaguha imitwe cyangwa amenga bagire bakugwanire ugasanga bariko barakuvugira bireke, batekanye ubashiremwo kumva intumbero y'Imana. Dawudi akagira ati reka gutwagwa kuyorwa n'ibishavu n'ibiki byo kugomba guca umenga uri kurangwanira, ngo nimba Imana ibiretse muri iyo zuguru y'inzankano, gutukana, ukugiranira nabi, kwimbana mu mizi, kuvugana nabi, gucana inyuma, gucana gucya, urumvamwo Imana ikiri kwirakora. Usaba umutima wo kumva aho Imana iri mu ibintu bene ivyo, ntubifatwemwo ahubwo ukavyugurura ukishira minwe y'Imana, ukabwira umukama. Mwumvise ingene yizaburi se usenga mu izaburi ingene asenga avuga, ukapfukama ukabwira Imana ikaba ariyo ibikumenyera. Izo nguvu si z'amahafi yacu, sindemanwa nizo dusaba mu kumenya kwiyegereza Imana, mu kumenya kuguma tuzirikana umugambi w'Imana n'igihe umenga turiko turaca mu gihe kigoye, igihe ibintu vyose bitwagiye. Bene ibi bihe abakunzi b'Imana barabicamo. Ngo Dawudi ahunga ajana ngo mu murima wa Oliveti ujabutse wa mugezi wa Sedroni. Aha hantu imyaka 1000 iheze Yezu ni hazohungira ku musozi umwe wa Oliveti, akaja kuhakibukanira n'Imana. Imana ikamurungikira umumarayika wayo agahaguruka akagenda kubandanya inzira yiwe ku musaraba. Uyo musozi wa Oliveti duhungira ko tugasubira kuyaga n'Imana, tukumva iturungikiye umumarayika wayo, ni mu gisabisho. Ni hamwe tuzi imbere yiwe tukamarana umwanya nawe mu bihe vy'inyosha mbi, mu bihe vy'amageragezwa, mu bihe vy'ivyago. Imana ikakurungikira umumarayika wiwe akakubwira ati haguruka ubandanye urugendo. Ibiri imbere ni vyiza, nivyo bihambaye. Niwamenya kuvyifatamwo, Imana ibiteguramwo izuka ryawe n'intahazwa ryawe. Amen.